si ubwa mbere mubona umuyobozi mukuru wa BMBC agendera amashanti atandukanye, ariko intumbero ntizama ari zimwe. Kuri uyu wa mbere Gitugutu 2025 yaragize urugendo rudasanzwe ari kumwe na delegation nini igizwe n'abagenzi biwe bakorana mu gisata ca commercial n'aba-ingénieur. Bakaba bagendeye ibikorwa biri mu bice bitandukanye muri quartier Miroir mu gisagara ca Bujumbura. Hari imigambi minini y'uburaro burenga amajana ndetse n'indi migambi y'abigenga bituye BMBC ngo ibatunganirize mu kububakira neza mu matongo yabo basanzwe bifitiye. Urugendo rwahereye muri Diaspora City Miroir ya kabiri aho hariko harubakwa itongo rinini riri mu mahegitari arenga 5 agizwe n'uburaro butari buke. Umuyobozi mukuru wa BMBC yaragenzuye ibikorwa bitandukanye byo muri ico kibanza aho hari amazu ariko arubakwa atandukanye, ni ukuvuga ayageze hagati, ayariko ararangira muri uyo mugambi twatanguye mu mwaka uheze. Yaragendeye ndetse n'iyindi nyubakwa y'uwigenga kugira ngo arabe umurindi igezeko ku buryo nyeneyo azoshobora gushika ava mu mahanga asanga yaheze. Si ivyo gusa, urugendo rwarabandanije muri Diaspora City Miroir ya mbere aho naho nyene asanzwe hari uburaro bwinshi, eka mbere bumwe bukaba bwaramaze no gushikirizwa. Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kuri BMBC, nizere ko mumeze neza, twebwe tumeze neza cyane. Uyu munsi twazindukiye mu bikorwa byo kugenzura amashantier amwe yo muri BMBC, amwe ageze ku musozo n'ayandi novuga ari mu ntango n'ayandi ageze hagati. Amashantier arimo ibikorwa bitandukanye bya BMBC. Twagendanye n'umuyobozi mukuru wa BMBC tugira tumuhe ijambo ashaka kutubwira intumbero nyamukuru ya runo rugendo. Urakoze cyane Katia. Je ni David Ntamakuriro, ndazi ko mumenyereye, ndi umuyobozi wa BMBC Group. Hanyuma rero hari haciye inkindi zibiri tutariko turagendera amashantier. Kuko urumva haba hari ku mashantier, marana nk'uyu mugenzi wanje turi kumwe yitwa Dieudonné Ndayikeza, ajeje no chantier ya Diaspora City Miroir 1, ishantier mwana turiko turaheraheza amazu mbere ifise n'aba kiriya ba mbere bamaze kuyibamo. Mwarabonye turiko turashikiriza amazu abakiriya ba mbere, turafise nk'uburaro amarojema nka 30 ariko arahubakwa muri tranche ya mbere. Ya kabiri tuzoshiramwo bloke ishaka kujamwo amarojema nka 30 nyene, kuko uzosanga hashaka kuba imiryango 60 ngaha aye canke irenga gatoyi mu misi nko mu mwaka uza. Rero twaciye rero ku mandi mashantier muri Diaspora City Miroir 1, Diaspora ahaturi, Diaspora City Miroir 2 hajya hirya, hamwe n'amazu twagendeye aho twubakira abantu amazu mu mpangu zabo ahanyene muri Miroir muri ikote. Kumva dufise amashantier igihugu cyose, ntivyokunda rero ko nk'akaro tugira umunsi wo kuyatembera tuyashobora, nitwogira n'indwi yo kuyatembera tuyashobora. Turaza tukaraba nk'igice kimwe nko muri nord ya Bujumbura, muri sud, muri centre canke nk'indi za Miroir, hanyuma kaza turagira uko nyene ku buryo usanga nko mu kwezi ahantu hose twarahaciye twatanze ubuyobozi bukwiye. Uno munsi none kubera iki twagendanye mbere muri beshi, harimwe mbere n'abatari ngaha aye bagiye mu bindi bikorwa ubu, ni kubera yuko murabona yuko imigambi turayitegura hariya ku cicaro gikuru, hanyuma tukayirungikira abanyene aba-engineer ba Dieudonné tuba turi kumwe kugira ngo bayitunganye. Rero turakenera kumenya eske ibyo bariko barubaka nivyo nyene twavuganye n'abanyene amazu canke nako bariko barihenda ngo tubunganire. Ire ni mission yo kuraba ko ibikorwa aho bigeze, ariko kandi ko biri kubikorwa neza na neza nkuko byapanzwe. Voilà, ni kuvuga rero tuko turahaca twabonye ibintu nk'ivyo byo kunganiranira, turashaka kubereka ibyo bakosora, turabashikengukira ko tubona ariko barakora neza, aho basaba kongereza vitesse canke aho basaba kugorora kurusha, kugira ngo bitume amazu bagenzi bacu abakiriya bacu badutumye dushobora kuyatanga ameze neza na neza kujya bifuza ko ameze, cyane cyane ko twege ku cicaro gikuru nka mwege muri domaine yanyu muri commercial, nimege muvugana n'abakiriya bakababwira bati dushaka amadodo ameze uko natwe aba-engineer dutegura ivyo mwabwiye n'abakiriya. Rero tuzananye biratuma dushobora kwerekana neza n'imbinzi iriko iraba neza ico nyene inzu yipfuza canke ko hari ivyo kosorwa. Ico ni cambere. Ca kabiri hariho aspect maze ko turi muri campagne yo kwinjira amazu. Nubu tuvuye ngaha ejo ho bukera hari amazu tuzokwinjira mu bindi bice bya Bujumbura. Rero naye amazu nko mu 3 tuzoba twiyinjiye. Twarubwiye turabe rero yuko ibiringo twavuganye nabanyene amazu byo kwashikiza no mazu bitarenze uyu mwaka
yuko tuzovyubahiriza kuko sinohengera mu 12 tariki 5 canke 10 ngo nza kuraba ko tuzovyubahiriza oya ndaza hasigaye amezi 2 ndabe ko bizokunda ko ibiringo tuvyubahiriza kubera murazi tukorane turi mu gihugu hari gihe usanga umukiriya arakwigihangana ikwezi kumwe rero tuca dushiramo inguvu kugira ngo nyene asange by'ukuri ibe atwitseze ko bikunda niyo intumbero ya mbere mwayumvise kugira nirabira ko amakuru baduha ariyo hanyuma ko ivyo twavuganye n'abakiriya bihuye neza nivyo abagenzi bacu abadidoni bariko barakora ngaha bariko barabikora cagabiri turi muri kampanye yo gushikiriza amazu aho dushaka kuba twatanze uburaro butari munsi y'ijana imbere yuko umwaka uhera mu bigwati vya Diaspora City hamwe no mu mpangu y'ano no mu gisagara ca Bujumbura na ruguru mu gihugu hagati aho turiko turubakira amazu cane aba diaspora harimwe mugabo kandi n'abarundi bari ngaha mu gihugu rero sinzi ko nshoboye kuvuga mugabo intumbero hanini nizo rero mu kurangiza novuga yuko je mu rugendo nagize ndi kumwe na mwebwe dukorana muri ibi umwe wese akaba kenewe ku rugero rwiwe kugira ngo twirasire ko bigenda neza novuga ko ari urugendo rwagenze neza ko twabonye ko intumbero twihaye nka societe BMBC Group n'umwaka emwe tuzonayishika ko imbere y'igihe turavye ko twari tuvyiteze igihe umwaka watangura aho ivyo twahaye abakozi bacu bagenzi bacu bakora ku mashanting batunganye amaprograma twahaye abakiriya bacu cyane mbere nko kuri no migambi yo muri Miroir turabona aho ko tuzobibaheza imbere y'iko mbere ko twaravyiteze ko tuzoshikiriza amazu abakiriya bacu murakoze sinovuga yuko iki yago cyacu garukiye ngaha hano twateye nye n'urugo ari mu chef de projet wa bino bikorwa byo muri Diaspora City Miroir ya mbere kandi nko muriko muravyumva hariho amajwi asamirana kubikorwa ngaha birarembye hari amajwi y'ivyuma bitandukanye yuko biko birakogwa ngaha anye byinshi cyane mo twagendanye rero nubwo bakivuze turi kumwe n'utwara igisata ca logistique ari basanzwe bazana imizigo ibikoresho abo bano ba chef basanzwe bakoresha mu bikorwa byo ngaha ku machantier turi kumwe na chef de chantier turi kumwe na chef de projet wo mu ngaha muri Miroir Diaspora City Miroir ya mbere turi kumwe n'umu ingénieur asanzwe ari umu ingénieur akorera ku biro nawe nyene yashoboye gushika ku kibanza arabe mbega ya ma plan bakoze mu bikorwa byabo birashirwa mu ngiro nko bimeze turi no muri commercial wundi mugenzanje kugira ngo turabe mbega bimwe abakiriya baturungikira ati dukeneye ibinyi bikorwa niko biriko birakogwa reka rero umu ingénieur chef de projet ya Miroir ya mbere monsieur Dieudonné tubwiye ati mbega collaboration yawe hamwe n'abayenjeneri bo kubiro bigenda gute ibyo babarungikira byifashe gute ino inspection ikogwa n'ubuyobozi bwa BMBC mbega ibamariye iki uno munsi yungusiki canke byagenze gute murakoze cyane nkuko mwabyumvise bakunzi ba BMBC jewe ni ingénieur Dieudonné abandi chef du projet BMBC Homes Miroir rero turakorana neza cyane naba kubera ko iyi nyubakwa kugira izi nyubakwa kugira ngo zishobore kuba zihagaze ngaha no kwaba hariho ivyigwa zagiriwe hakagirwa ibicapo bimeze neza cyane rero abarundi barayamaze aribo basokuru bati umutumwe wifasha gusara mugabo agiye inama bagira imana rero kubera ko ukuntu dukorana mu bumwe bituma ibikorwa bigenda neza baraturungikira imigero n'ibicapo by'amazu yamaze guhera tukabona ingene inzu tuyitangura neza kandi tukayisozera amahoro imeze neza rero uretse gusa uko kuntu haturonsa ibicapo n'imigero byose dukorerako uku kuba batugendera nko kumuyobozi mukuru yayivuze ni vuza cyane umenye nabari umwe mugabe yafashijwe bica bigenda neza biratuma mu byo mba ndiko ndakora nkurikirana ngaha narigiye bari byinshi igihe bahaciye baranyereka ko nshobora kuryohora nkakosora maze ibintu bikagenda neza ari nayo mpamvu mubona amazu twama tubashikiriza baramaze atagase ameze neza tagira kanenge rero ni vyiza je novuga ko muhora muza nagahora muraza yego ntimwokwamira aha ariko mugabo kaze n'ikindi gihe kugira ngo turushirize guma turyohora dukora ibintu neza nkuko vyama murakoze namwe bakunzi ba BMBC nibaza yuko umwe wese akwikanye kino kiganiro ngo tugitangura abone urugendo rwacu ingene twava ha tuja handi mwabonye ko tutagiye muri Diaspora City gusa twagiye no muri parcelle y'uwigenga nawe nyene yipfuza gushikiramwo vuba cyane kubw'ivyo ibikorwa bikaba bigeze kure gose rero mugumane natwe mutibagira kuduhamagara ngo tubakore namwe ivyigwa tububakire amazu babaye amazu meza
ibubatse ubake neza sivyo burakoze cyane kazi urakoze nawe iyo mwubatse mwubake neza na BMBC. bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group ni ishyirahamwe rutura ryubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa. wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru, BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.